So, merci beaucoup rero. Ça va, umeze neza. Long time. Ego, tumeze neza nawe. Ndashimira. Ça va? Haha, sinawe. Reka nta bintu byo kuza turaruha rwose. Rero nubona yuko nabikoze. Banza muganire. Bantereye igihanga muri vyifashe. Umunami ndashobora ngaha hewe ndi kukumara wahomba rero bagira bakungurira agako ibi byose iyi ni kado mugaye yo muri budafati yayiguriye ngaha ni commande santé yari yarantangiye babere baca nterera n'ivisha. Félicitations. Sina sava none nawe waruje mu biki Je naje commande y'ikirato. Okay. Nibaguhe Sawa. sawa bakugire neza Cyane umeze neza. Ego none naje commande y'ikirato. Kirato kimeze gute? Yari ya Max. Max. Kuko gute? Ni Lintia. Biranenze. Kuramiye. hewe imana ariko nusanzwe ukundira ibintu byo kwambara ibintu by'abahungu Urabona? Je naje Oyizomu ntiwategura rero ni kwambara amabag Max ya Jordan. Jordan. Ndiko ndavayo. Ndiko yaje. ugira umushiro wawe kado cyane ni wawe Yamugura gift, naje kumugura gift muri vyifashe. Atwaga mu nana shoma ngura muri shine. Kugira making sure ko Ngurira muri shine bigara akano nyene na ndagura muri shine bigatembara insomene. Ikintu bitarashika. Ariko vyifashe biri hafi ntikiza vema. hewe ni cha bien kweli Arakubwira ati nkibi. hewe uramujuna nimero y'ikirato Mu mutwe. hewe merci beaucoup kuko imana yo merci beaucoup hewe ndagiye kuraba yuko nonwa akava Thank you so much. Welcome again. Thank you. so merci beaucoup rero sasa mugabo reka tugende tujanye reka na jana ringi Tugendere? reka tugende tujanye Aktivera he. hewe jo niko kumana gwansi ndabitegura ko asiga hano sinzi kintu nakimwe hanze